Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umerereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri uru rugendo rwoba ari rwo rugendo rwa nyuma umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agifashe kandi afashe akirongoye igihugu c'u Burundi. Uru rwoba ari rwo rugendo rwa nyuma afashe akiri umutegetsi. Umwanya ku mwanya ikudeta irashobora gutangazwa. Perezida mushasha vy'imfata kibanza umwanya ku mwanya aratangazwa. Ndababwira ukuri na makuru turubuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido kandi tukabaha umuco wo kuvyerekeranye n'aya makuru. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza muri Guinea. Na makuru akomeye cyane atangazwa nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umwanya ku mwanya gushika ubungubu ku bw'amasoko yacu biravurwa yuko icoba gishikirije umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku ngingo ikomeye cyane yo gufata urwo rugendo ari ubugwayi bwiwe bukomeye cyane buhejeje kuba murembeje. Twarabahaye amakuru ajanye nuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahawe ishano. Ayandi makuru twabashikirije twarababwiye yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika iyoba agira afate ubutegetsi. General Prime Niyongabo we n'igisoda c'u Burundi baba bagiye gutangaza yuko batembagaje ubutegetsi kandi bakuye ko intwaro y'agahotoro. Amakuru mu buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza vyose. Reka rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri KMC video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazo jyano nyene upyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avuga mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'iyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru ava nanone mu gisirikare c'u Burundi amenyesha. Amakuru ava mu bushikiranganje bwa mbere biravurwa yuko uru rwoba ari rwo rugendo rwa nyuma umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afashe mu mahera y'igihugu nyuma yuko izindi ngendo azozifata nyuma yuko atazoba ari umutegetsi. Biravurwa yuko umwanya ku mwanya hagiye gutangazwa ikintu gikomeye cyane. Ni munyemerere tuze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira. General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ku munsi w'ejo haheze baratewe ubwoba n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ubwo yashikirije amajambo avuga yuko ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ibijanye na kudeta biheze. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko twabibashikirije abahinga baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kumenya yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko abandanya gutera ibi bihangange vyishinze kumutembagaza ubwoba. Gushika ubu rero vyoba bigiye gufata ingingo ikomeye cyane. Mu gatondo niho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yakorokeye hasi bivurwa yuko ingwara yiwe yariciye imuremvye. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umutambukanyi we Angel Ndayishimiye ndayubaha yaciye afata ingingo ikomeye cyane. Gusa igitangaje nuko ivyo abo mu biro vy'umukuru w'igihugu batangaje bihabanye na cyane n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umwanya ku mwanya turaza kumviriza amakuru akomeye cyane, inkuru mbi cyane izoba ishitse mu bitima y'abatari bakeyi na cyane abakunzi ba Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Azaba ari umunezero ku basirikare b'u Burundi na cyane abababa amajana 200 bapfungiwe i Bujumbura kumva z'akarenganyo kakozwe na Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mbere yuko tubashitsa ko aya makuru akomeye cyane turaza kubabwira ijambo rya General Prime Niyongabo tubashitse ko ijambo ry'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika dutanga umuco ku makuru twarondeye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Munyemerere ayo makuru yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Gushika ubu duhejeje gutanga umuco kandi duhejeje kuronka amakuru akomeye cyane. Bikamu nyuma zuko ari ku ncuro igira kane kuva agishika mu mabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yara afashe urugendo rumuganisha mu gihugu ca Guinea mu burengero bwa Afrika. Guinea nanone akaba ari co gihugu Evariste Ndayishimiye amaze kugendera inshuro nyinshi inyuma y'igihugu ca Kenya amaze kugendera inshuro zitandatu.
ndababwira ukuri nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ibigiye gushika mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Ijambo rya Perezida mushasha ryo barigiye gushika mu matwi y'abene igihugu nyuma yuko mwijwi riranguruye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika mwijwi ryumvikana agiye gutangaza ikintu gikomeye cyane. Aho ku micungara y'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronderayo ku bw'amasoko yacu. Abo mu biro vy'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hari amakuru akomeye cyane turonze. Ndababwira ukuri mu gisoda c'u Burundi hoho umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi waheze cera na cyane ko bayijeje kuwutomora kandi bavuga yuko bazawutangaza umwanya ku mwanya. Aka rero ko bariko karyo ko gutembagaza ubutegetsi nyuma yuko ingwara ihejeje kurikoroza ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abo yasize mu biro vy'umukuru w'igihugu na cyane abahanuzi biwe bariko barakorora amosozi nyuma y'amakuru akomeye cyane tugiye kubashikiriza mu buryo bw'idonido. Ni munyemberere inshuti banywanyi bacu amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo avugwa kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Igihugu kirasambutse ni nyuma yuko gicitse umugongo. Amakuru ni mu buryo bw'idonido. Mbere yuko tubashitsa akayo makuru reka amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa mu Muramvya. Umurima w'ibigori waratemagwe uwundi nawe urasoromwa utarera n'abantu bataramenyekana. Umurima wa mbere wononywe kuri uyu wa 13 uheze ku mutumba Biganda muri komine Muramvya, uwundi nawo bacacagura nanone kuri iryo genekerezo rya 14 Kigara mu mwaka wa 2023. Buramatari w'intare ya Muramvya Ephraim Ndikumasabo ari kumwe n'abajeje intwaro abarongoye ubutungane n'umutekano mu ntare ya Muramvya yavuye yahishikira kugira ngo ahumurize imiryango ibiri yahuye n'ubwo bugizi bwa nabi. Buramatari Ephraim Ndikumasabo aratera ivyatsi ubwo bukozi bw'ikibi agasaba bene igihugu kudoma ko urutoki abagizi ba nabi bariko baraboneka muri iyo ntara. Agasaba nanone n'inzego z'umutekano kunyarutsa amatoza kugira ngo abakoze ubwo bubisha bahanwe vy'akarorero. Nayo ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Abarundi barenga 2800 bagiye gupagasa muri Tanzania barapfunzwe guhera muri Rusama gushika muri Munyonyo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira baburamatari b'intara zihana urubebe n'igihugu ca Tanzania baragereza bamwe mu banyetanzania ko bahohotera abana b'u Burundi baja gusabayo akazi, abandi bakabaka ibiturire, abandi nabo bagakora ntibahembwe. Ivyo biruko mu nyuma zuko uko mu gihe abashika 2890 barafashwe barapfungwa kuva mu kwezi kwa Rusama gushika muri Munyonyo umwaka wa 2023. Nanone ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uno munsi uheze hari kuwa kabiri mu nama y'abarongoye intara zihana imbibe na Tanzania yabereye muri komine Nyanza-Lac. Muri iyo nama yahuje abajejwe intwaro b'intara zihana imbibe n'ibihugu vy'u Burundi na Tanzania. Bamwe muri abo baburamatari b'izo ntara z'u Burundi baraneguye ingene abarundi baja gupagasa muri Tanzania bagafatwa nabi bagapfungirwayo. Iyo batashe naho i Burundi bakwa utwabo bagata ataco batahanye. Ni nyuma yuko Jean-Claude Barutwanayo ni buramatari w'intara ya Muyinga. Nivyo nanone abagenda muri Tanzania bavuye i Burundi bagenda kurima canke mu bindi bikorwa bitandukanye abene igihugu basanzwe bari ku mupaka bobo baba bari inzira karengane kuko baba basanzwe bafitaniye ubushuti n'abanyetanzania. Bafise abagore b'abanyetanzania kandi usanga rimwe na rimwe kuja no muri Tanzania uca wumva ko ari ikibazo. Icyo nashaka kuvuga ni ukuntu nanone n'ikintu gikomeye cyane kijanye n'abantu bagiye muri Tanzania gukorerayo igihe kinini ya hafi y'amezi 8. Abarima ariko haheze yuko bimbura abarundi baciye babanyaga utwabo twose baca bagaruka kandi barungikwa uko baje mbere. Baca bararondera nanone n'imodoka ica irabazana ibageza ku mupaka. Ivyo vyashikirijwe na buramatari w'intara ya Muyinga ni nyuma yuko vyahuje nanone kandi vyavuye bivuga yuko vyemezwa kandi na buramatari w'intara ya Cankuzo Boniface Banyenzako, aho avuga ko hari abakenyezi b'abarundi kazi bavyarana n'abanyetanzania
bageze kugera nanone ku bana babiri baca barungikanwa ubutaraririye muri ico gihugu. Ujejwe uruza n'uruza mu ntara ya Kigoma yemeje yuko abarundi benshi bapfungiwe muri ayo mabero atandukanye y'igihugu ca Tanzania. Kubagera ku bihumbi 2890 nibo bapfunzwe muri ayo mezi aheze. Nayo abashika 1485 bararekuwe ubu bakaba hapfunzwe abashika 1405. Niko bishikirizwa. Ni munyemerere amakuru yacu tuyabandarize ku makuru akomeye cyane nkuko twababwiye mu fiyafunyo. Twababwiye ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uru rwoba ari rwo rugendo rwa nyuma yobakoze akiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ndababwira ukuri, nyuma y'ibikorwa bitandukanye Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yibonekejemwo, gushika ubu atangirwa n'imwe arekuriwe gufata nyuma y'uko afashe urugendo rukomeye cyane yerekeza muri Guinea. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba, munyemereye yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Bikaba mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu mu gatondo kaheze ariho umushingamateka Gatorwasi yatangaza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa kwiyamirizwa n'abene igihugu kugira ngo bamamaze kandi bagaragaze ingene umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataca ashoboye mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo Rwasi yabishikirizaga, bamwe batanguye kuvuga yuko ashobora gupfungwa, ariko bica vyumvikana yuko yari afise amakuru yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaremvye cane ari bufate urugendo rumushikana muri Guinea. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nibwo yarahejeje iminsi itari mikeyi yibonekeza nanone bivurwa yuko agwaye cane, ariko ntarungikwe mu makungu kugira ngo ikudeta itaca itangazwa. Ariko ubugwayi nanone ntibuteguza kandi ubugwayi buba bukomeye cyane. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo kuraba yuko bikomeye, Dr Gilles aturuka mu gihugu cy'Ubwongereza niwe nyene yafashe ingingo ikomeye cyane. Gushika ubu rero biravurwa yuko umukuru w'igihugu yoba yajanye na Keri Nkurunziza. Gushika ubu ngubu kuko niwe nyene kuva umukuru w'igihugu yotangura kumvikanwa ko ubugwayi Keri Nkurunziza niwe ariko aramugendanira, na cane niwe ariko aramugendanira aho yoba aganye hose. Ni munyemerere y'amakuru akomeye cyane tuyagaruke ko yose kandi dutanga umuco kubihejeje iminsi itari mike y'ibivurwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwira ukuri, leta mbi y'agahotoro nk'uko General Prime Niyongabo we n'abasirikare bahora babishikiriza, leta y'agahotoro gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yo bagiye gukurwako. CNDD-FDD kuko Agatorwasi yabishikirije, yavuze yuko igiye gusambuka bivanye nuko abanyagihugu bajeje gutahura ingene Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arongoramwo igihugu cy'u Burundi. Ndababwira ukuri, nyuma yuko yamavuga amajambo akomeye cyane ariko gushira mu ngiro ntibikunde, Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya ingingo ikomeye cyane igiye gufatwa na General Prime Niyongabo, umujenerali akomeye cyane aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abandi bajenerali bakomakomeye bishyitse mu kiza cy'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataca ashoboye. Gushika ubu amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ubwo Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afashe urugendo, ibintu birajeje gukomera cyane. Amakuru abene igihugu banyegejwe nga kuri Burundi News TV, ndababwira ukuri yose turaza kuyagaruka ko tutanga umuco kuvyerekeranye nayo. Ibiriko birakwiragizwa irya nino mu gihugu cacu cy'u Burundi birateye ubwoba. Abasirikari b'u Burundi nibo nyene bagiye guca bafata ingingo ikomeye cyane yo gukikuza ikirimba c'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abasirikari bapfunzwe ku mvo zitandukanye zo kuba bari banze itegeko ryo kuguma bahanganya umuhare wa M23, biravurwa yuko ari bo bagiye gukora operasiyo yose. Gushika ubu ivyo ntituraronka umuco kuri ivyo. Twagerageje kurondera amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo baduhe umuco kuri ayo makuru, gusa ubu ngubu ico bashimye gushikiriza ku bw'amasoko yacu y'ibanga, bavuga yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afashe urugendo rugiturumbuka mu nyuma z'uko rutari rwateguwe kandi ruganirizwe ko n'abahinga mu vyerekeranye n'ubuhanuzi bw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ubwo General Neva yova nga mu gihugu cy'u Burundi, umuhanuzi we yamushikirije ijambo rikomeye cyane akorora amosozi, avuga yuko yoba ari urwo rugendo rwa nyuma yoba ahejeje gukora.
Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira arateye ubwoba. Ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni akamaramaza. Ni mu nyemerere ya makuru yose tuze kuyagaruka ko no mu bindi biganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye ndayubaha, nyuma y'ubujanja n'ubuswayiri baheza kugaragaza mu bene igihugu, nyuma yo kuvuga ariko atangiro, ibi byose bigiye kudukwegera akarambarenga mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bucitse umugongo bivanye nuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye gukurwa ko nibihangange navyo nyene gushika ubu ngubu navyo bitizewe na bene igihugu, na cane ko nibi bihangange vyama vyibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Biraboneka yuko n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ataca azashikiriza ku bene igihugu. Ni mu nyuma zuko gushika ubu ngubu General Prime Niyongabo nawe nyene bivurwa yuko aba bose ari abasuma ruhebwa, kuko bitangazwa n'amashiramwe yigenga mu bijanye no kumenyesha amakuru. Amakuru akomeye cyane ava mu biro vy'umushikiranganje aremeza yuko Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika afashe ingingo ikomeye cyane igihutihuti nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu yo bagiye guca cikana, nyuma yuko ubugwayi bwiwe atakizere butanga mu gihugu cy'u Burundi ko azogaruka amahoro. Nubwo yogaruka amahoro azogaruka atari umukuru w'igihugu. Gushika ubu hariko harihezwa ibijanye n'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza agiye gushirwako. General Prime Niyongabo yo bagiye gushigikira umugambi ukomeye cyane wa ndakugarika. Nayo se Colonel Senateur de Veriano Ndikuriyo iyo bari bwitware muri izi dosiye zikomeye cyane n'aya makuru yashikirijwe na Agathon Rwasa ku ruhe rugero. Ni mu nyemera ya makuru akomeye cyane yeje kudushikira tuze kuyagaruka ko mu yandi makuru twabateguriye. Gushika ubu ngubu izi saha hari amakuru ariko aravurwa irya nino mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ni amakuru ateye ubwoba ku basirikare b'u Burundi kuko twari twabibashikirije mu ijoro ryakeye. Twabwiye amakuru avuga yuko ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu habonetse abasirikare batahora baturuka mu ikambi icungerera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko vyabaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarahejeje gutera ubwoba igihangange Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, Colonel Senateur de Veriano Ndikuriyo, General Prime Niyongabo n'abandi bishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Gushika ubu rero nk'uko abahinga baciye babitomora nk'uko twabibashikirije, batahuye yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bagira abatera ubwoba. Kumbure vyari bizwi yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari burungikwe mu bitaro vya Gene. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba mu nyemere tuze kuyagarukako mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri nizihe mvo Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane igihutihuti. Turaza kubigaruka ko mu yandi makuru yacu aza ibiganiro vyacu nakagaruka. Ndabibutse yuko imbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV ari ijisho ry'umwene igihugu adafise akaryo ko kwivugira. Hari bamwe nanone bazira ivyiyumviro vya politiki bo bagiye gupfungurwa ku itegeko ry'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nyuma yuko General Major Neva atari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye turaza kuyagaruka ko mu yandi makuru twabateguriye. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Abamenyesha makuru bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ibi bigiye gutegurwa n'ibi bihangange. Ikudeta yo bisubiye ku mota nyuma yuko hari amakuru akomeye cyane yuko vyayangaye mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ndababwira ukuri ibiganiro vyacu nakagaruka. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.